Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuha akazeho bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure kugezako amakuru, inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nguhe kaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nguhe mwiriwe neza, ndetse naho udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu ca Uganda, igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Tanzania n'igihugu ca Kenya, mwese ndabakengurukiye cane mbahaye ikaze, ndetse namwe mudukurikira muri hakurya y'imbibe z'ivyo bihugu bibanyi mwese ndabakengurukiye cane muri ano makuru agezweko ariko aravurwa mu Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Arihehe Jean Claude Ndayikengurukiye ni uwo mu ntara ya Bururi. Jean Claude Ndayikengurukiye avuka ku musozi Mudahandwa agacimbiri Muyange muri komine n'intara ya Bururi. Yarangirije amashure yiwe muri kaminuza yigenga iri mu Rumonge. Mu kazi kiwe ka misi yose Jean Claude akora muri komine Bururi ahajejwe gutoza amatagisi ya komine. Jean Claude Ndayikengurukiye arubatse urugo rwiwe kandi ni umuvyeyi w'abana batatu. Mu bijanye na politike Jean Claude Ndayikengurukiye yaheruka kwinjira mu mugambwe CNDD FDD. Iburwa irengero rya Jean Claude Ndayikengurukiye kw'igerekerezo rya 22 z'ukwezi kwa gatanu 2023 Jean Claude Ndayikengurukiye yahamagawe na comptable wa komine Bururi Egide Tuyisenge amusaba ko yomwitaba bagakora controle. Jean Claude yaramwitavye ntiyamusangaho, Egide aca amubwira ko yotaha kazogaruka bukeye. Mu gatondo kuwa 23 z'ukwezi kwa gatanu 2023 Jean Claude Ndayikengurukiye yazindukiye ku biro vya comptable Egide Tuyisenge i Bururi, naho nyene ntiyamusangaho. Egide asubira kumubwira ngo natahe hazogaruke bukeye, ariko atashe hageze muhira niho inyuma gato y'isaha 10 z'umuhingamo yaza abona Egide Tuyisenge amuhamagara ngo nagaruke i Bururi bakore ya controle. Jean Claude yaramusiguriye ko bwije bitokunda ko hasubira i Bururi ayo masaha, ahubwo ko hazoza bukeye nk'uko bari bavuganye. Egide Tuyisenge yarashimitse rwose, mbere arategeka ko Jean Claude hategerezwa gusubira i Bururi uwo mugoroba. Kubera Jean Claude yaguma yerekana ko bwije bitokunda ko aza gusubira gutaha kandi hateye ubwoba, comptable Egide Tuyisenge yamwemereye kumurungikira ipikipiki imutora kandi ko amufatira ihoteri araramwo. Jean Claude niko gusezera umuryango ababwira ko aja kurara i Bururi. Jean Claude amaso yabaye ayo. Jean Claude Ndayikengurukiye ageze i Bururi yasanzeho imodoka itashoboye kumenyekana aho yahise yurizwa, none gushika n'ubu habiwe ntibarasubira kumenya irengero ryiwe. Umukenyezi yaragerageje kwitura ubutungane mu Nyamiramabi, umu OPG yoba yarahamagaye Egide Tuyisenge yanga kumwitaba. Muri kino gihe umuryango wa Jean Claude uriko uraterwa ubwoba. Umuryango wa Jean Claude Ndayikengurukiye ntuzi iyo uri bubarize iyo uwabo yagiye, baratakambira uwogira agakuru k'uwabo ko yobamenyesha. Uwomenya icashikiye Jean Claude Ndayikengurukiye yotwandikira muri ndondeza kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 324565651 nayo mu yandi makuru kandi mu ntara ya Bujumbura ibirori vyo guhimbaza imyaka 61 y'ukwikukira ntivyari bishemeye. Ibirori vy'umunsi mukuru wo kwikukira ntivyitabwe n'abantu benshi. Imbere y'uwurongoye igisagara ca Bujumbura mu mugwa mukuru w'ubutunzi yarongoye ibirori, defile yakozwe n'abantu bake cane baserukira inzego zitandukanye. Indongozi zikomeye mu gihugu zari zagiye i Gitega mu mugwa mukuru wa politike, aho ibirori vyitabwe n'abantu benshi. Umwe mu bakozi ba leta i Bujumbura yavuze ko guhimbaza inahi yo kwikukira mu gihe hari ibibazo vy'ubwoko bwose hari ibintu bitumvikana. Ibirori vyahimbarijwe nk'uko bisanzwe imbere y'ikibuga Intwari kiriko kirasanurwa. Ku ruzuba rwinshi ivyo birori vyitabwe n'abari baserukiye inzego bakorera hamwe n'abakozi. Iciza nuko batadutegetse kugura ibindi bitenge kuri uwu munsi mukuru wo kwikukira, uburyo ntibwabidukundiye. Mbere nta munsi mukuru wahabaye kuri bamwe, uko akaba ariko uwundi mukozi wa leta yavuganye agahemo. Abakozi ba leta bagize defile mu mwambaro w'uwa mbere Rusama, umunsi mukuru w'abakozi n'akazi. Amabarabara y'i Bujumbura yaragaragara ibihushanye n'iyindi minsi mikuru nk'iyo.
hagati mu gisagara uruja n'uruza rwari ruke cane, nta modoka nyinshi, nta myambaro isa hose nk'ubwa mbere, wari kwibaza ko hari uw'Imana utekanye cangwa umunsi w'akaruhuko, aho abantu baca baja kwikorera ivyabo muhira. Abandi banyagisagara bashinze intahe bavuga ko atawovuga umunsi wo kwikukira mu gihe imiryango idashobora kumara ukwezi itagiye mu madeni. Bahisemwo rero kwigumira mu mihana cane cane no kubera ingorane yo kwiyunguruza ihari. Ikibazo c'ibitoro carananiranye. Iyindi mvo ku bw'ababa i Bujumbura nuko ibirori vyo ku rwego rw'igihugu vyabereye ku mugwa mukuru wa politike i Gitega imbere y'abategetsi b'igihugu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu ijambo ryiwe yahamagariye abarundi gukingira amatungo y'Uburundi. Yamenyesheje ko ubwigunge bw'indongozi zimwe zimwe bwatumye igihugu kija mu ndyane zidahera bunaha ishusho mbi igihugu. Nayo mu yandi makuru kandi mu ntara ya Bubanza ubukene bwa esanse bwatumye ibiciro vyo kwiyunguruza biduga. Haraheze indwi irenga atama na rimwe rya esanse ritemba mu masitasiyo yo mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'Uburundi. Ku bw'abanyagihugu ingaruka ni nyinshi. Ibiciro vyo kwiyunguruza vyaraduze co kimwe n'ibiciro vy'ibindi bidandazwa vyankenerwa. I Bubanza kugira ngo uronke esanse uja kw'isoko yo mu Kinywabi. Iritiro ya esanse yari ku mafaranga 3,260 ku giciro ca leta, ubu igurwa ibihumbi 10. Ibido y'amaritiro 20 igurwa hagati y'ibihumbi 150 n'ibihumbi 200. Nta guharira kuri ivyo biciro, uko akaba ari kumwe mu bunguruza abantu n'ibintu avuga. Ku bw'amasoko y'aho i Bubanza, ico gitoro kiva muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, igihugu kibanyi. Ni esanse iva muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Twemera amagorwa menshi mu kuyizana ngaha. Si kera ejo umugenzi wanje yarishe ihadabu ry'ibihumbi 150 yahagaritswe n'abapolisi mu Gatumba, ni ku rubibe rwa Kongo. Murumva ko hari uruhombo runini. Imana ishimwe ko umuduga wiwe utafashwe mpiri. Uko akaba ariko vyemezwa n'umudereva yarakuye ibitoro muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ingaruka kandi zica zibonekeza. Kubera ubukene bwa esanse, ukwiyunguruza biragorana. Bamwe mu bunguruza abantu bahitamwo kugumiza imodokari canke ipikipiki zabo mu muhana. Maze iminsi ndwi ntakora kubera ubukene bw'ibitoro. Sinkishobora kugaburira abana banje. Uko akaba ari kumwe mu banyonga ibisi yidoga. Kubwiwe abanyagihugu bakoresha ibitoro bakura mu Kinywabi, kigurwa amafaranga menshi, bategerezwa guca baduza ibiciro vyo kwiyunguruza. Ni ukwemera amagorwa menshi. Bamwe mu banyonga amapikipiki batwara abantu 3 kugira ngo baronke amafaranga na makeya. Ivyo ntivyemewe mu bisanzwe. Ihadabu rirategekanijwe ku babirengako. Mu kwiyunguruza mu mamodokari Bujumbura, mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bubanza, hariho hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 8. No kuri ico giciro imodokari zirakenye. Igiciro ca leta kuri urwo rugendo ni 4,500. Mu ntwaro muri iyo ntara bavuga ko bazi ubwo bukene bwa esanse. Nubwo biruko ariko baragabisha abadereva baduza ibiciro vy'itike ryo kwiyunguruza. Buramatari w'intara yaragize urugendo ku gituro kiri ku mugwa mukuru w'intara. Yaragabishije uwo wese atubahiriza ibiciro vya leta. Ariko inyishu iguma ari imwe, kubunguruza abantu n'ibintu, nta bitoro. Ivyo ntibivugwa n'abadereva bahari. Amabisi akoresha amazutu niyo akenshi yunguruza abantu, nico conyene bikorako. Igiciro co kwiyunguruza batubwira kirumvikana nubwo kiri hejuru gatoya y'ibiciro bimenyerewe. Aho kurihisha ibihumbi 4 barihisha ibihumbi 5. Uko akaba ariko umwe mu bafata urugendo hashinga intahe. Abafata ingendo bakaba bariko baribaza impamvu amabisi ya Otraco hatarungikwa i Bubanza gusahiriza. Nayo mu gusozera aya makuru ntunyemerere ngugeze ko iyi nkuru itari nziza, ivuga ko hari ikamyo yagiye kurengana iyindi hica iteza isanganya uwutwara ikinga. Ivyo bihejeje kubera ku mutumba wa Gisoro muri komine n'intara ya Ruyigi ku mugoroba w'uwu wa 3 Mukakaro 2023 kw'ibarabara ry'igihugu nimero 13. Ikamyo yariko yerekeza mu ntara ya Cankuzo yadubuye iyindi yari imbere yayo, kubisikanya biba biragoranye. Uwariko hanyonga ikinga yerekeza mu Ruyigi yaciye atembagara mu mukobeko, harakomereka mu mutwe, ariko bahavuye bamunyarukana kwa muganga mu bitaro vyitiriwe Cimaye Sicilia vyo mu Rusengo.
abari aho bemeza ko igikamyo c'inyuma cagiye kurengana iy'imbere bitabisikanije neza ariko guca biteza iryo sanganya